ubuhanuzi turiko turumva kw'Imana igomba ize kugosora mw'ishengero ry'Imana. Imana igomba n'akayungiro kugira ngo igosore, ariko ikibazo kwigomba igosore kuzoca hereka mugenzi. Yesu adutabare. Wibaze nanje nibaze, ariko Imana hariho ivyo igabiye gukora. Vyakozwe n'intumwa 20 ku murongo wa 17 tubona ngo Pawulo asezera abakuru bo muri Egiputa. Nariko ndagomba kumva yuko twagiyeyo twese. Yasezeye abakuru bo muri Efeso. Turagiye gusoma ku 17. Ari Mileto atuma muri Efeso, atuma ko bakuru b'ishengero. Nabo bashitse ahari arababwira atubwanyi murazigene n'abana namwe na ntaryo uhereye umunsi natanguye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi, kandi ndiraterwa n'ibigerageza ku bw'inama z'Abayuda. Kandi murazi ko ata jambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. 21. Nashize intahe mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu nyonga z'Imana no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. 22. Nanone ngiye Yerusalemu bwosho bw'umutima, ntazi ibizomba ko nshitseyo, ataruko mwebwe yarashingira intahe mu gisagara cose yuko ingoyi n'ibyago bindegereyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nahawe igiciro kugira ngo nangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu co gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. 25. Kandi nanone ndazi yuko mutazosubira kumbona mu maso hanje abo naciyemo mwese ndabwira ivy'ubwami bw'Imana. Co gituma mbashingira intahe uyu munsi cuna yuko amaraso ya bose atazokora. Yesu adutabare, kuko ntacishije iruhande mbabwira ivy'Imana yagabiye vyose. 28. Mwirinde ubwanyu, muzigame mu bushobozi bwose bw'Imana yabashizwemo, ngo mube abo kunezezwa kugira ngo muragire ishengero ry'Imana ibyo yaguze amaraso yayo. 29. Ndazi yuko ninamara kuhava amabingira ameze gute azobinjira amatababa y'umukuku. 30. Kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwemera bigishwe inyuma yabo. Nuko mwamwe mugavye mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura umuntu wese kugira ku murango no mw'ijoro. Kandi nanone baragije Imana n'ijambo ry'umuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Yesu nadutabare. Dusigire mu gitabo mucete kozi Imana nyene Pawulo yandikiye ishengero ryo muri Kolosayi.